mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umuntu wese aherereye. Murabona ko turi ahantu heza cane, ushobora kwibaza ngo ni ariko sahandi ni muri ya hoteli nziza cane yo mu Rumonge kuri Nibiturosa Hotel. Murabona Abendi wayo arasohotse mu kibanza ciza cane, akurikiye DJ Famille, akurikiye Gado Ravel, akurikiye na Mr Giti. Ushobora kwibaza ati none bari ngaha mu Rumonge mu biki, baje gukora iki? Bon, nkuko mubibona urabona ko turi ahantu heza mu hoteli nziza ya mbere yo muri commune Rumonge mu ntara ya Burunga. Ni hoteli nziza cyane, ifise isuku, isa neza, ifise buri kintu cyose, ivyumba vyiza, ifise buri kintu cyose, climatiseur, wifi, frigo, amazi ashushe, eka nta kintu kimwe bugaya kuri no hoteli. Rero hari ahantu twerekeje, hari ahantu tugiye, ntitwazi ubusa muri kino gisagara. Mukanya turabereka ahantu tugiye nivyo tujemo muri kino gisagara ca Rumonge, kandi ndazi ko muza kuryoherwa. Hari irushanwa ryateguwe ryitwa Burunga Talent Show, nivyo tugiyemwo kazi. Hallelujah. Amen. Reka turamukanye mu izina rya Yesu Kristo. Tukomera amashyi menshi Imana. Turatangura gusaba imbabazi ivyo Imana ibisezerana, ariko reka tugerageze. Ndanezerewe cyane iyo ndiko ndarabona abantu bangana uku baje gushigikira.
uyu muntu ngoma nakire by'ukuri abanyempano muze mumukunde kandi muze mumusengere. Afashije ibintu byinshi bikomeye muri Burunga, afashije ibintu byinshi bikomeye mu ngabire za hano iwacu. Reka nakire CEO and the founder wa No Parking TV, akaba ari co-founder of Human Talent Demonstration. Amashimwe kwa CEO. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naitwa Isabu Jackson, makazi ya Jack Mr. No Parking. Kuga TV online ofisi inaitwa No Parking TV. Imana inaanza. Uyu muntu rero ariko ndababwira novuga ko nimbaje ukuboko k'ububafu nawe n'ukuboko kw'iburyo mu vyerekeye iyi higanwa aya mahiganwa hari igihe kimwe navuze ati mahiganwa gashika kuri uyu munsi ikibanza cyose ujya kuronka mugabo ndimo higanwa uvuga ngo ikibanza cyose ndonka uhiganwe muvuga ngo ndiye ndonka ikibanza cya mbere kandi ikibanza cyose ujya kuronka ushima Imana kuko Imana muri byose yabanye nawe kandi niyo izobishimye ko bigenda gutyo kugira ngo noneho n'izindi ntambwe ziri imbere uzozitera. Imana rero ihezagire abagiye guhiganwa, ihezagire twese turi hano kugira ngo tugire ibirori byiza bizoshika no ku yindi ntambwe tukava kuri Burunga Talent tugashika kuri Burundi Talent. Imana ibahezagire. Reka rero yitegurire kunezererwa kuko niba ari umuntu akunda kunezererwa nawe kandi ntize neza ko katamuka nabi yaba nta kimwe nta bafotografe buriya uburyo ugeze mu fotografe bariya n'abamaguzi mu byo nkora ibitandukanye cyane mugabo nashimye ibi bino bimeze uko kubera biboneka gake. Ndafise ubushobozi bwo kumucapa afise iri rangi mugabo ibyo n'amakamera arabishobora, ariko bino kamera ntabyishobora. Yaba afise ifoto nyinshi cyane nziza rwose, ariko iyi ni imwe atazoronka iyindi bisa isa n'iyi ayigana. Nifuje kuyikora gutya rero. so much. Asante sana. Umuntu mumumera amashyi mushikirano twakira abayobozi babiri, twakira MC Atapa na MC Shalom mushikirano kugira ngo mudutangize bino birori. Donc yatwishimiye ngo turahire kabisa.
nawe mushaka turahiraga rero izo mpamvu ni hehe kugira umuntu arahire hari inzego arahiriramo n'izindi batwizera erega banki yatwizeye sivyo rero yadutoye mu bandi kubera zico tumaze nico dushoboye ikintu ca mbere tumaze nuko turi abantu babitsigirwa banki yatwizigiye none mwe muratwizigiye nawe muravyemeye ivyo dushaka ko muravyemeye donc muri haciye 7 ans ari kamere babita les jurés d'abord abajuriste n'abagira ivy'amategeko twe turi les jurés il faut twiga c'est eux sont les jurés les membres du jury babita les jurés n'akanama gatanga amanota yarakiri moto ça fait 7 ans je crois ubu rero asigaye organiza abandi bana batoya biwe mukomera amashi nashimira n'abantu bavuze ati umunsi umwe burundu inzobe Burundi Talent yitwa Christian Savye amaze 23 ans ku Isanganiro hanyuma nawe agira membre du jury yagize ikiyeri ubu rero yagiza uhoraho gira guca bakiyaririmbi ngaha bwabu bara tugeze ngaha kandi nta mukuru ahora mukuru uyu rero ararenze. Shalom shalom haleluya amen. Jana nitwa Kwizera Fredi akazina k'ubuyobozi banita Bocho Production. Savye turaziranye kuva kera twarashoboye gukora ibintu byinshi cyane indirimbo z'amagospel n'indirimbo bavuga bavuga indirimbo zo ku isi indirimbo zo ku isi kuririmira isi nukuri nobasaba ko mukomera amashi bonke igikorwa gikomeye cyane kandi ageze kure yatanguranye abantu bake n'ubu twabaye benshi mugabo sinogenda ntavuze ijambo rimwe muraza kumbabarira ijambo rikomeye cyane hari abashobora kuryakira nabi n'abandi bakaryakira neza. Jewe nk'umu artiste nk'umuntu yatwaye Amicale des Musiciens du Burundi sishobora kumva ingene umuntu nka Bonke ata buryo bunini afise aba muri Burunga ifise uburyo bunini cyane ifise ikiyaga hari ikiyaga kiri ngaha kinjiza amafaranga menshi cyane sishobora kubyumva ingene ata support niniya afise yo gukora binini cyane gusumba n'ubwabo. Nukuri twasaba abatwara amashengero barafise ingufu muri Burunga mugerageze dushikire abadutwara bashigikire imico kama si muri eglise gusa ayo no muri profane gospel murazi ko yoyo yabikora ibikorinka mugerageze n'ukuri mumushikire guverineri umubwire muri hamwe ati fashe uyu muntu n'ukuri aramaze gukora vyinshi cyane. Ego musume azohava ruha abivemo arihebe ya mpano y'abajene ikigira gute iki n'ukuri mugerageze mumufashe icyo gikorwa ndakibasavye abatwara amashengero ngaha iwacu dukora uko dushoboye. Murakoze cyane. Imana ishimwe kandi ni Avenue Mhimbali n'abasanzwe bagenda muri jiri Imana ibamugisha. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Tuvuge cyane ngo amen. Abari mu kino kibanza tuvuge cyane ngo amen. Imana ibamugisha irindi yari ribaruti nk'uko bisanzwe Imana duhane umugisha twese. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Izina ryanjye ni Kiza Blaise. Nezerewe kuba muri ibi bikorwa byiza. Gushigikira impano ni ikintu twahawe dufise mu mitima yacu
rero turashimiye bonke ugira kandi n'abandi bamushimiye. Imana umugisha kandi by'ukuri umwe wese yumve yoshigikira kino gikorwa birishirize kugenda neza. Yesu abamugisha. Reka tubasabe mu bakomera amashyi kubera ko abakora mu bice bitandukanye. Inde wa mbere n'inde wa kabiri artisisi de promoteur na demonstration. Reka ndabasabe mbere ko dutangura kubera ko kurabona amasaha yaturenze gato. Reka tubasabe mu bakomera amashyi Imana yo mu ijuru. Ayo mashina y'inajewe n'ibiriye amashina nakomeje cyane. Sibuko. MC Atapa. Turibaza ko nidaza kuba uwa mbere, nidaza kuba kabiri, nidaza kuba gatatu, nidaza kuba kane. Ninde nuriya nyene. Reka rero dukoresha umwanya duhamagare nimero ya mbere. Bambaye amanimero yabo dutangure performance. Nibaza ko hamwe n'Imana birakunda kandi tumwifurije amahirwe menshi cyane. Soyez bienvenus, welcome to the first time. This is Ibrahim Yatani, English.